Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Isanganiro sangwa ikaze muri ano makuru tugira tubashikirize avugwa muri migwi kirundi twabateguriye nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize mu gisata ca politike imigambwe UPD zigamibanga na APDR ngo naho itaboneka ku rubuga cane ngwiri ku TV nkuko vyemezwa n'abarongoye iyo migambwe muri ano makuru mukaza gukurikira zimwe mu ntambamyi zituma iyo migambwe yompi idakunze kuboneka ku rubuga. Ubwoba bwo gutakaza amahera ni imwe mu mvo zituma abakenyezi mu Burundi bataja ku bwinshi mu mashirahamwe yo kubika no kuguranana. Ivyo vyashikirijwe n'urongoye urunani rwo mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana hime mu gihe kuri uyu wa gatanu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya mu mwanya muto idonido ryano makuru. Ndase kwa ikaze muri aya makuru tuyahere mu gisata ca politike umugambwe UPD zigamibanga ngo naho utaboneka cyane ku rubuga ngo ntiwicaye vyemezwa n'urongoye uwo mugambwe Abdul Kasim aho avuga ko bariko barakorera mu manama y'amakomite y'umugambwe ngo bukandi bariko banatunganya integuro bazoshikiriza mu mwaka w'2025 bategekanya kuzotangura kwigisha kuva mu kuza kurikire Abdul Kasim arongoye umugambwe UPD zigamibanga. Twebwe nk'umugambwe wacu wa UPD zigamibanga turiko turakora kuko haba ku rwego rw'igihugu haba mu rwego rw'intara no mu makomine amanama y'amakomite araba hanyuma kandi muri kino gihe twebwe cyane dufise igikorwa kinini cyo gutegura programme tuzoshikiriza mu 2025 ico gikorwa turiko tugikora mbere tufashijwe nishira hamwe RTP ku buryo rero twibaza yuko kizoherana n'umwaka hanyuma rero mu mwaka wa 2022 twaje tutangura ku iyo programme kuba turayigisha kugira ngo hazogere mu mwaka wa 2025 abarundi bamaze kumenya neza imigabo n'imigambi tubashikiriza mu bikorwa vya misi yose umugambwe perezida Gamibanga turigisha karanga mutima ku mugambwe kugira ngo ko burya hajya abantu bose batora ntibaba arabanywanyi b'imigambwe hariho abatora batari mu migambwe ariko umugabo rero by'ukuri abanyamigambwe ni bajya bafise neza akarangamutima k'umugambwe naho habaye ikibazo babazi ico bakurikirana bamwe badatwagwa batama uzokwama wumva ngo bimutse baja mu mugambwe baja mu wundi kubera ibi cyo rero igikorwa rero gikomeye cyane gose kugira ngo abantu bumve akarangamutima hanyuma uwo mugambwe awugumemo. Tukiri mu gisata ca politike uburyoho bw'amafaranga ni imwe mu ntambamyi zituma umugambwe APDR utaboneka cyane ku rubuga ngo nubwo biruko uwo mugambwe uraterera mu ngingo zimwe zifatwa ku neza y'abanyagihugu bivugwa na Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR kubwo umunyepolitike ngo barafasha kandi no mu kwerekana ibitagenda neza kugira bitosogwe kuri kirehe Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR. Imigambwe turiko turakora navuga ati uburyo nivyo kubera usanga atatuma kamenyesha amakuru ariko ibigo byo ntibihagarara. Twebwe tumaze imisi tugendera mu ntara zitandukanye kuraba ingene inzego zifashe duhimiriza n'abanwanye kuja mu makoperative no gutunganya imigambi y'iterambere. Hari ibiganiro bitandukanye duterera cyane dushikira umukuru w'igihugu zimwe ariko arafata tuvuga ko umugambwe tumushigikiye. Rero mu buryo bucanke buriya imigambwe irikirakora ariko usanga kumbure uburyo ariyo ntambamye bituma ratuma ko abamenyesha makuru kugira amenye ko biriko birakogwa ariko usanga abanwanyi tuma tubegera duciye mu makomite atandukanye kandi bikagenda neza. Umugambwe utatsinze hari ibyo dushira mu ngiro nico gituma umunsi twe gusa cyo tujejwe no gufasha
gukurikirana imigambi y'uwatsinze kugira ngo tuyiterere babandanye bayitosora hama bitagenda neza navyo tuvyerekana urabona nk'ibibazo by'ibiturire umugambi wa Pedro yavuze ko cane kandi barabikoreye ko hari ibibazo bijanye n'abantu bihariza amasoko ari bonyene usanga ari ibibazo bitera ingorane muri kazoza ni ibire umugambi usanga ujejwe kuza uratera ama programme yatsinze kandi ukwerekana ibitagenda neza kugira ngo bagere gute babitosora mugambi muri usange umugambi ushira mu ngiro imigambi yawo mu gihe uri ku butegetsi. Tuve mu gisata ca politike tuje mu gisata cyo kwiteza imbere abakenyezi baziganya mu mashirahamwe yo kubika no kuguranana mu Burundi bagera ku bice 30% gusa byashikirijwe kuri no wa gatanu n'urongoye urunani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu gihe hahimbazwa kuri no munsi nyene wa gatanu umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya. Maria Louise Kamikazi arongoye ishirahamwe Rime asigura ko ubwoba ari bwo butuma abakenyezi batinya kuja muri ayo mashirahamwe. Reka iyo nkuru tuyibaze Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Abakenyezi b'abarundikazi ntibarijukira kuziganya mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kuko abakenyezi babikora bari ku rugero rw'ibice 30% mu gihugu cose. Nibishikirizwa na Marie Louise Kamikazi arongoye urunani Rime ruhurikiyemo amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ni mu gihe kuri no wa gatanu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuziganya. Turiko turaraba ibiharuro turazi neza yuko umukenyezi mwirimizi ari ibice 51% mugabo uciye uraba ingene abo bakenyezi baronka ingurane canke baziganya usanga haziganya gusa ibice 30%. Uwarongoye urunani Rime amenyesha ko ivyo bitigiri vy'abakenyezi babika mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ko biri hasi kubera ko abakenyezi b'abarundikazi bagifise ubwoba bwo kuziganya muri ayo mashirahamwe. Ibituma hariho ngo n'abagira ubwoba bakavuga bati jewe aya mafaranga ari napfunditse ku gitenge ku mutwe w'igitenge nayanje yo ndafise ubwoba rero kuja kuyabika ahantu ntahava nteramira ngo menye ingene yaraye akongera akagira ubwoba bwo gufata ingurane akagira ati jewe ninafata ingurane mbega hamwe ntotera imbere mu mugambi bazoca baza abantu hare n'utwo nari mfise twose akagira ubwo bwoba rero. Asteri Bimenyimana umunywanyi w'ishirahamwe shigikira ubworozi ryo mu ntara ya Kayanza amenyesha ko ukuziganya muri abo mashirahamwe ko vyabafashije mu kugwiza ibitungwa mu ishirahamwe ryabo. Barakwigishije kuziganya tukajana mu mashirahamwe tuziganiriza atubikira neza tankomanzi aho ukenereye ibyawe ukagenda ukabitora. Twere twaratanguye ubwa mbere twatangira kuziganya turagura ingurube nizo twari duhereyeko hama ingurube tugura imwe bacu batinze turashika ku ngurube 48. Ubu rero twego nibaza aho tugeze ubu tugeze ku ngurube 68. Ubu turageze ku ntama 21. Tugeze ku mene 19. Inka 5. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya ukaba usanzwe uhimbazwa itariki 31 ukwezi kw'icumi. Uno mwaka uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo kivuga kiti iterambere ridakumira mu vyo kuroswa ingurane no kuziganya. Urakenuye Jean-Marie Vianney Ngendakumana kuri iyo nkuru. Abana barenga 5,700 muri zone Rukaramu commune Mutimbuzi nibo bakwije imyaka yo kuja kw'ishure naho biruko abagera ku 926 nibigeze barungikwa kw'ishure n'abavyeyi aho bace baja gukoreshwa ibindi bikorwa. Ivyo biharuro bikaba havyerekanywe kuri wa gatanu na sendika y'abigisha Stebe Remy Sengiyumva arongoye sendika Stebe akavuga ko ahanini biva ku bukene mu miryango. Uwarongoye iyo sendika agasaba ko abana batobandanya gukoreshwa ahubwo nyabona ko borungikwa mu mashure. Inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Mu nama yo kwihweza ivyavuye mu matohoza yakozwe mu mashure yo muri Rukaramu ni muri komine Mutimbuzi ngo basanze abana baye bamashure bakaja mu bindi bikorwa bibaruhisha ahanini bikaba biterwa n'ubukene mu miryango. Bishikirizwa na Remy Sengiyumva arongoye sendika y'abakozi bo mu gisata c'abigisha Stebe. Ico twahereye ko no kuraba abo bana bari bageze kuja kw'ishuri muri zone Rukaramu yose banganiki. Twaratoye ko bashika hafi 5,700 na 66. Mugabo muri abo dusanga ari bashika 926 batari kw'ishuri. Tuca turagenda ku masite y'abaroba
yaba umuceri yaba fyatura amatafari yaba raporo busenyi dusanganya abana niyo bari icyo twakoze rero twaciye twegera abajeje intwaro abadirektori b'amashuri abigisha dusanzwe dukorana n'abavyeyi dutangura rero gukora icyo twise mu gifaransa sensibilisation guhimiriza abana baraza kwiyandikisha bari barahevye twararonse abana bashika 223 bagaruka ku ishuri iki cigwa twakoze kuri iyo zone bikadufasha no ko abana bagaruka twagomba ko kikabandanya mu gihugu cyose nico gituma twahamagaye abajejwe intwaro mu bisata bitandukanye abamashira hamwe yandi y'amasendika hamwe yebwe kugira dufashanye duhimirize umwana tumenye yuko umwana ikibanza ciba atari kuja gukoreshwa ikibanza cy'umwana yuko ari kuja ku ishuri. Bamwe mu bayobozi b'amashure yo muri zone ya Rukaramu bakavuga ko ubukene bw'ibikoresho imyambaro y'ishure kuri abo bana hamwe no kubura agahembo kubigisha babakutsa kivi biri mu bituma inyigisho zitagenda neza muri abo mashure. Ico cigwa cakozwe na sendika y'abakozi bahurikiye mu gisata c'abigisha stebe mu mashuri atandukanye yo muri zone ya Rukaramu mu ntumbero yo gusaba ko abana batosubira gukoreshwa ibikorwa bibaruhisha ariko ngo ikibanza c'umwana akwije imyaka no kuja mu ishure nk'uko amategeko abivuga. Amakuru twabateguriye arabandanya. Musitanteri wa commune Ntahangwa ahamagarira abafise amazu yubatswe mu mabarabara kuyibomorera ako kamo akaba yagateye inyuma yaho yishikiye ku rubuga ahari amazu yubatswe mu bibanza vyagenewe amabarabara muri quartier Nyabagere zone Gihosha. Ernest Niyonzima akabona ko kuzibira amabarabara bituma gutabara bitoroha mu gihe c'impanuka. Tumukurikire. Murabona yuko ari ibintu n'ukuri biteye isoni imbere binababaje kubona umuntu afise ubwenge kandi azi amategeko kungene yabwirizwa kubaka mugabo hagati yaho hakubahiriza yuko ibarabara libwirizwa kubaho akaba ari we aba mu bambere kuri vogene. Rero ico tusaba ahubwo twasaba yuko n'ukuri uyu muntu yubatse ngaha hantu kuneza yiwe yoraba ingene iri barabara bihita mbere sinaha honyene hari n'ahandi hibonekeza aho abantu bagiye barubaka mu mabarabara twabasaba yuko n'ukuri boraba ingene bubahiriza itegeko rijanye n'ivy'amabarabara. Hagati yaho rero nk'uko mubibonye ahari barabara iterambere riranyaruka no kuhashika ahari barabara mbere n'abaharengana urumva barengana ataco binona. Ni vyiza rero neza yuko iyo abantu bari kwarubaka bisunga amategeko yo kubaka mbere n'amategeko agenga ivyo barabara. Ingaruka mbi mu novuga ni za mbere ni nkizi nyene mubona ya amazi kumbure y'imvura iguye amazi arabura nahaca kubera ko usanga ibarabara koko ryaravogerewe. Indi ngaruka nayo urumva niyo hageze yuko batabara canke haboneka ubutabazi abaje gutabara baburi yo baca. Novuga nti icambe na mbere ico tugiye gukora nuko twe nk'abarongoye commune nitwohakwira hose hagati yaho bajya batowe batanu ku mutumba nibo novuga nti ari ijisho rya leta mvye inkozi kugira bikunde nyene igisage gitunganywe neza. Reka dukubitire hakurya y'amazi aho abandura umugera wa coronavirus baguma bongerekana mu bihugu vya Buraya. Mu masaha 28 gusa abantu bagera ku bihumbi 33 n'amajana baranduye umugera. Amakuru dukesha imbonesha kure France 24 avuga ko igihugu c'Ubudagi arico kizu bwa mbere ishira hamwe riraba ibijanye n'amagara y'abantu ku isi OMS rigahamagarira kubahiriza ingingo zo kwikingira hamwe no kwijokira incanco. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Oda Ndayishimiye. C'est une petite lueur d'espoir au milieu d'un ciel assombri. Namizero make mu mwijima igihugu ca Royaume-Uni gihejeje kwemeza ikinini ca mbere kivura corona. Uyo muti ufatwa bahejeje kugutora iyo ngwara wabugiye kugabanyamwo kabiri abashigwa mu bitaro, ariko naho ubushakashatsi buguma butera imbere uko ibintu vyifasha ubu mu bihugu vya Buraya birateye impungenge. Uyarongoye ishira hamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS
mu karere ka Buraya avuga ko abinjizwe ibitaro bivuye ku ndwara ya coronavirus biyongereye hafi inshuro zibiri mu ndwi imwe gusa ufatiye ku biharuro vya vuba byo mu bihugu vya Buraya. Ivyo ngo bibandanije uko hashobora kwitaba Imana abagera ku gice c'umuriyoni mu bihugu vya Buraya no muri Aziya yo hagati muri aya mezi gushika itariki imwe ruhuhuma 2022. OMS ivuga ko abicandagishije i Buraya ari bice 47%. Ibihugu bimwe bimwe birarenze ibice 70% by'abanyagihugu bavyo, ariko bibiri vyo ngo nibishikana n'ibice 10%. Uburaya bwo hagati no mu burengero nibwo burimwe abagwayi benshi. Igihugu c'Ubudagi kikaba kirimwo benshi bandura. Urongoye ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS avuga kandi ko Uburaya na Aziya yo hagati bwagize abandura benshi izindwi zine zikurikirana kubera imvo zibiri. Ubwa mbere ngo nugucandagwa bitashitse kuri bose, ubugira kabiri naho ngo ningingo zijanye no kwikingira coronavirus bagabanije kubahiriza. Umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Budagi nawe avuga ko nko mu bihugu Butaliyano baraba cyane ikarata yerekana ko wacandazwe gusumba mu gihugu ciwe. Avuga ko rero ari ukongereza ibikorwa ari naco gituma ateye ako kamo. OMS ivuga ko igihe ibice 95 by'abanyagihugu Buraya bo kwambara umwanya wose bikenewe agafukamunwa hoshobora kurokoka ubuzima bw'abantu bagera ku bihumbi 188 gushika itariki imwe z'ukwezi kwa kabiri. Jusqu'à 188 000 vies pourraient être sauvées d'ici le 1er février. Aha niho amakuru avugwa muri mugwi Kirundi twe twabateguriye haciye arangirira. Mwakoze kubona mwayakurikiye. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.